Ndasubire kubaha kaze nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa ku mboneshakure yanyu mukunda cyane inkuru ndende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imboneshakure yanyu mukunda cyane inkuru ndende, imboneshakure bashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi, haba mu bisata bitandukanye nka politike, umutekano, inkino, iperereza, hagati y'akazina muntu, amakungu ndetse n'andi makuru yose bariko baravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere by'usubira kubaha yambu y'umwanyi wa Isange TV, imboneshakure inkuru ndende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndabakengurukiye mwese babanyi, ndabakengurukiye nshuti b'umwanyi mubana natwe muba muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu c'u Burundi. Ndabakengurukiye kandi nshuti b'umwanyi mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu byose n'abashije kudondora bigize umugabane wacu wa Afurika, ndetse n'abadukurikira bari mu makungu ye kure. Mwese ndabahaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha. N'amakuru yiri wavuga mu mihingo itandukanye kandi n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatandatu Rusama 2025 mu gihugu kibanyi ca Kenya hateraniye inama ihuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC. Ikaba ari inama rero irongowe n'umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto, aho rero iyo nama ngo iriko irarabira hamwe uko umugambi ushaka amahoro n'umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini woba uhagaze, ndetse nuko ishiramwe ry'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC ryoba ryifashe. Ni inama rero yamuhuje abakuru b'ibihugu bitandukanye harimo igihugu kibanyi c'u Rwanda, hakazamo igihugu c'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bihurikiye muri iryo shirahamwe ry'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Ni inama rero irongowe n'umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto, aho bariko bararabira hamwe ukungera umutekano na cane cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo bwoba umutekano woba uhagaze. Mu gihe rero muri iki gihugu guhera mu mwaka wa 2021 ubwo umugwi wa M23 wongeraga gutanguza ingwano, abatari bake mu banyagihugu ba Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo bakaba bamaze guhungira mu gihugu cacu c'u Burundi. Impunzi zababa 79 zo mu gihugu kibanyi ca Kongo nizo zimaze kwakirwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, nkuko bishikirizwa n'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw'isi ndetse no ngaha mu Burundi HCR. Bikaba ari ivyegeranyo ryashize ahabona. Iyi nama rero iriko irabera muri leta ya Kenya cyangwa se mu gihugu kibanyi ca Kenya. Ni inama y'abakuru b'ibihugu, ikaba yitabiriwe rero na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi banyacubahiro batandukanye, aho bariko bararabira hamwe uko umutekano woba uhagaze ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane cane mu bihugu bibanyi. Baraza kurabira hamwe kandi ngo ico ingabo z'u Burundi FDNB ziriko zirakora muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, nimwe kandi izindi ngabo zose zari zoherejwe muri ico gihugu zamaze gukugwayo, ariko igisirikare ca leta y'u Burundi FDNB kikaba kibarizwa muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, ndetse ibi binavuga ko arico coba kiriko kiratuma umutekano ubandanya utosekara ngaha mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Gusa biruko mu gihe Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo yo ivuga ko leta y'u Burundi ngo ari umutabazi, kuko yafashe ingingo yo kuja guterera mu mutekano mukeyi uriko uraba muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ingingo yafashwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo ni ingingo nziza yo gufasha igihugu kibanyi. Ibi byari byakozwe ubwo ishiramwe ry'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ryarafataga ingingo kugira ngo ibihugu byose bihurikiye mw'iri shirahamwe rya Afurika y'ubuseruko ryohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ngo bagiye gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Ivyo rero vyarakozwe, ndetse nyuma yaho haza gufatwa indi ngingo y'uko izo ngabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko zigomba gukurwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ico gihe zarahavuye ndetse zisubiza
neza n'ibibanza zari zahawe gusa ingabo z'u Burundi FDNB zo ziravuga ko zitigeze zitanga imiho cyangwa se zitigeze zihereza intwaro n'ibibanza zari zahawe ngo zisubizwe mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi rero ni bimwe mu vyagirizwa leta y'u Burundi FDNB ko ifadikanya mu migambi ndetse no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi c'u Rwanda, kuko ngo zanse kuva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kandi biruko mu gihe n'ubundi mu mezi makeyi aheze umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 uhagarariwe na Colonel Nanga wari wasohoye itangazo ugabisha leta y'u Burundi ko igomba gukura abasirikare bayo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ico gihe rero leta y'u Burundi yari yahawe amasaha 28 gusa kugira ngo ingabo z'u Burundi FDNB zibe zavuye mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyo nama rero iriko irahuza ivyo bihugu vyompi. Kuri ubu ngubu rero umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto afashe ingingo zikomereye igihugu kibanyi c'u Burundi, igihugu cacu c'u Burundi. Ikaba ari ingingo rero ifashwe n'umukuru w'igihugu ca Kenya ari nawe urongoye ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Afashe ingingo y'uko leta y'u Burundi igomba kuvana abasirikare bayo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bitarengeje amasaha 48 gusa. Bitabaye ivyo baraza gufatirwa ibihano. Si ivyo vyonyene kandi afashe ingingo ko leta y'u Burundi isubiye kohereza abasirikare mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo hazofatwa izindi ngingo ziremereye. Perezida rero Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ari mu gacerere, ariko haribazwa nimba ashobora gusubiza bimwe mu vyo yari yahawe n'umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuko bivuga ko ngo yoba yari yarahawe amahera umurengera kugira ngo yohereze abo basirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu Burundi ho mu gihe amatora yimirije muri uyu mwaka w'2025 umwihwezo wa Parseme mwitegurwa ngo ry'amatora ya 2025 ngo bisa no guhuza umugwi wa Real Madrid ndetse ngo nuwaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu mupira w'amaguru. Ivyo Faustin Ndikumana yabishikirije kuri uyu wa kabiri Rusama 2025 mu kiganiro n'abamenyesha makuru i Bujumbura, aho yerekana ibintu bitandatu biriko birayaranga kuva mu kwiyandikisha ngo nta gishika abarundi bafise muri aya matora. Muri Parseme bibaza ko ngo vyatumwe n'ibi bibazo vy'ubutunzi nuko abarundi babayeho ngo vyababanye byinshi. Uvuze ivy'amatora urabona ko abarundi batabiha ikibanza. Ivyo rero vyigishe indongozi cyangwa se abitoza gutorera inyisho ibibazo abarundi babayemwo. Abanyamigambwe baridogera umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ko umenga uriko utegura amatora wonyene kuva igitangura. Gushiraho seni n'itegeko rigenga amatora keshi ngo babicisha mu nama nshingamateka, nayo bisa ngo nuko igizwe n'umugambwe umwe gusa, bake bava mu yindi migambwe bo ngo baca biyakira nk'uko vyihwejwe na Parseme. Naho ibijanye n'igitoro bizonaniza cane ngo bamwe n'abandi gushika ku urubuga. Muri Parseme bati niryo rya mbere habaye amatora iki kibazo gihari, kandi ngo bigaragarira buri umwe wese. Nayo ugike kizoboneka muri Parseme basaba ko kitoca gihabwa bamwe cyangwa se abiyamamaza, kizosangizwa n'abarundi bose baba abaja ku mirimo ndetse n'abandi batandukanye. Naho ibyo kumva ngo umunyamugambwe yankiwe gukora ibikorwa akenshi ngo bikorwa n'abajejwe intwaro bo hasi. Naho Parseme yibasa ko ngo bitoba bikorwa n'impaka, ariko mu gihe ngo batahanywe leta ngo iba ibifisemwo uruhara ntangere. Abamenyesha makuru ngo kuba batazotangaza ivyo babona ku rubuga
ngo bagatangaza ivyo babwiwe na seni umugwi ujejwe amatora ngaha mu Burundi, aho nta muco ngo uba urimwo. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Paxem avuga ko ataho bitaniye no kubwira abarundi ko bo kwiyakira. Yongera kandi akavuga ko kuva muri 2005 ibiro vy'itora bihejeje guharura, umumenyesha makuru yatangaza ibitigiri vy'amajwi ataco akuyeko atanico yongeyeko kubera hari imigambwe yamanyutse. Faustin Ndikumana avuga ko gusambura iyo migambwe kandi iyo arimwo ababona uko igihugu cotunganywa atari vyiza. Aya matora ngo ntaho azoba ataniye n'uwahuza urukino rw'umupira w'amaguru rwa Real Madrid n'umugwi w'igihugu cacu c'u Burundi. Ibi ni bimwe mu vyashikirijwe no urongoye ishirahamwe Paxem ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, Faustin Ndikumana. Reka no mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru y'ibiganiro twabashikirizaga, kadusozerere amakuru yacu ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko.